zingurure mu cete Pawulo yandikiye Tito. Aravuga ngo indamukanye. Pawulo umugurano w'Imana intumwa ya Yesu Kristo mbiherewe kwizera b'Imana yatoranije no kwigisha kumenya ivy'ukuri gufatanije no kubaha Imana. Nkora nizigiye kuzoronka ubugingo budashira ubw'Imana itazi kubesha yasezeranye kera ibihe byose bitarabaho. Ariko mu gihe yitoranirije yerekanishije ubushobozi bwa ijambo na jeje nk'uko Imana umukiza wacu yageze. Ndakwandikiye Tito mwana wanje nyakuri kubwo kwizera dusangiye. Ubuntu n'amahoro bibe kuri wowe biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo umukiza wacu. Ivyo gushiraho abakuru b'ishengero. Icatumye ngusiga ikirete kwari kugira ngo tunganye ivyasigaye kandi ngo mu gisagara caho washinga abakuru nk'uko nabikubwiye. Ari umuntu ataboneka ko umugayo afise umugore umwe naba afise abana bizera bataregwa ko ari ibihumbu canke ibiganda. Kuko umuzezi wa shengero akwiye kutaba ko umugayo nk'umubwirizwa w'Imana nyene kandi ntakwiye kuba udakurwa kw'ijambo canke usugurirwa canke umunwi wa vino canke umusinzi canke ukunda inyungumbi. Ariko abakunda gutanga indaro akunda ivyiza adahugumba agororoka yera yirinda agumye ijambo rizima rihura no kwigisha kwacu kugira ngo abone guhanura abantu mu kwigisha kuzima no gutsinda abamuhaririza ivyo abigisha b'ibinyoma. Kuko hariho benshi b'ibiganda cane cane n'abo mu bakebwe bavuga ibitagira ikimazi kubw'inyoshambi. Bakwiye kuzibwa iminwa kuko hari imiryango bagwisha igahenebera. Bigisha ibidakwiye kubw'inyungumbi. Umwe wo muri bo w'umumenyi wabo yaravuze ati na ntaryo abanyakirete n'ababeshi n'ibikoko bibi n'abanebwe b'abakunzi b'inda. Iyo ntahe yashinze ni y'ukuri, nico gituma ukwiye kubahana cane kugira ngo babe abahangaye mu kwizera ntibashire imitima ku migani y'ibinyoma y'abayuda no ku majambo y'ivyagezwe vy'abantu batera ibitugu ukuri. Ku badahumanye nta gihumanye, ariko kubanduye batizera nta kidahumanye. Ariko ubwenge bwabo n'imitima ibagiriza vyaranduye. Bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ivyo bakora. Nabo kwankwa urunuka n'abatubaha Imana no mu bikorwa vyiza vyose ntaco bamaze. Uko umukristo akwiye kumera. Ariko weho uvuge bihuye na kwa kwigisha kuzima. Bwira abatama boye kurenza urugero babe inyankamugayo badahugumba babe abahangaye mu kwizera no mu rukundo no mu kwihangana. N'abatamakazi nyene ubabwire bagende nk'uko bibereye abera bataremantaniriza abandi batanohogwa imitima na vino nyinshi bigisha ivyiza kugira ngo babone gutoza abagore bakiri bato ubwenge bwo gukunda abagabo babo n'abana babo no kudahugumba no kwirinda ubweruzi no kubaka ingo zabo no kuba inda nziza bagorokera abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana ntirutuke. N'imisore nuko ubahanure ntibahugumbe. Nawe ubwawe yerekane mu vyiza vyose nk'icitegererezo c'ibikorwa vyiza. Ugire ukwigisha kudatosekaye ube inyankamugayo. Ugire n'ijambo rizima ritogawa kugira ngo umuntu ari mu ruhande rw'abasi bacu amaramare abuze ikibi atuvuga. Hanura abagurano bagorokere ba sebuja babahimbare ataguharira badakorakora berekana ukuyoboka kwiza kose kugira ngo muri byose basharize ivyizerwa vy'Imana umukiza wacu. Uko ubuntu bw'Imana bwaserutse butuzanira agakiza. Uko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza. Utwigisha kwikunkumura kutubaha Imana no kwipfuza kw'isi. Ukatwigisha kwama tudahugumba tugororoka twubaha Imana mu gihe ca none. Twiteze ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Niwe Mana ihambaye umukiza yatwiguze ngo ducungure ngo dukureko ivyo twagabitanije vyose, kandi ngo yihumanire ubwoko babe icibare ciwe bagwane ishaka ry'ibikorwa vyiza. Wamuvuga ivyo ubahanura ubahana nk'ufise ubushobozi bwose ntakagire ugukengera. Uko umukristo akwiye kumera.
ubibutse kugamurukira abakuru n'abafise ubushobozi no kubumvira no kwitegurira igikorwa ciza cose no kutagira uwo bambika ibara no kutitoraguza berekana ubugwaneza bwose ku bantu bose kuko natwe nyene kera twari bipfu twari intabarirwa tuzimizwa tujakariye ukwipfuza no kwinezereza ku buryo bwinshi kandi twama tugira urwanko n'igono turabo kwankwa natwe twankana ariko ineza y'Imana n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze ariko nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha kozwa kuzana kubyagwa ubwa kabiri ikadukirisha guhindurwa abasha na mwemu yera uwo yaducunjuriwe ko kubwa Kristo Yesu umukiza wacu ngo kugira ngo dutsindanishirizwe n'ubuntu bwayo ngo ducike abaragwa bugingo budashira nk'uko ivyizigiro byacu biri iryo jambo ni ry'ukuri ndagomba ko utsindagira ivyo ubikobereje kugira ngo abizeye Imana bagire umwete wo kugumya gukora ibikorwa vyiza ivyo ni vyiza bigira ico bimarira abantu ariko impari z'ubupfu no kuziroza ivy'akaronda n'intonganya no guharira ivyo mu vyagezwe wame ubizibukira kuko bitagira ikimazi kandi ari ivy'ubusa uzana ibice niwamara kumuhanura ubwa mbere n'ubwa kabiri akanka ntukamwemere kuko uzi yuko umeze atyo agoramye kandi akora ibyaha yitsindisha amajambo yo guherezako ninagutumako Arutema canke Tukiko uzugira umwete wo kusanga inikopoli kuko ariho nagabiye kuzomara urushana witwararike guherekeza no gusezera neza Zena munyabwenge w'ivyagezwe na Apolo kugira ngo ntibaze bagire ico babura kandi abacu nabo nibige kugumya gukora ibikorwa vyiza ngo bamare ubukene ababikwiye gose kugira ngo abacu ntibabe ibirumbirane abo turi kumwe bose baragutasha untahirize abadukunda dusangiye ukwizera ubuntu bube muri mwebwe Mwami Yesu ndagushimiye imbabazi zawe ndagushimiye ubuntu bwinshi Imana ungiriye ndagushimiye ko umpaye guhagarara imbere y'umugeni wawe Yesu Kristo kugira ngo Mana twibukanye iby'uru rugendo ruja mu ijuru ndagushimiye Mana amajambo mvugiye ahantu none rero ndakwinginze ucubana n'ikoraniro ryawe biboneka kumengo bari bayamenye ariko Mana yahindure masha nanje nyene ukomeze kungira musha Mana mbere uzompe n'ibindi nyakuba kugira ngo ubwoko bwawe bushishikare guhazwa urakoze Mana ibi bintu bitume abariko basubira inyuma bavyuka bitume n'abantu batari bwumve ivya Kristo bumva bafise inyota yo kubimenya ucubana n'ikoraniro ryawe sengeye n'ibisigaye inyuma mu izina rya Yesu Kristo.